mwidonido umutambukanyi w'umukuru w'igihugu Angeline Ndayishimiye ahamagarira abanyeshuri ku ishure ryisumbuye ry'imyuga ETS Kamenge kwirinda ubushurashuzi bongere bakurikize amabwirizwa y'isuku. Yabishikirije kuri uyu wa gatatu mwisekeza ryo guhimiriza abo banyeshuri kubijanye no kwirinda ibiza vy'indwara za kolera, mpox hamwe na Ebola mu mashuri afise uburaro. Iryo sekeza rikaba ryatunganyijwe n'urwego rw'umutambukanyi w'umukuru w'igihugu rujejwe iterambere rufadikanije n'ubuserukizi bw'ishyirahamwe ryitaho amagara y'abantu ku isi mu Burundi. Butoyi Felicien. Muri ivyo bikorwa byo guhimiriza kubijanye no kwikingira indwara zibiza nka mpox, kolera hamwe na Ebola, muganga Liliane Nkengurutse yerekanye ko Burundi co kimwe n'ibindi bihugu byo mu karere bisanzwe bihura n'ibiza vy'izo ndwara. Aho rero akaba yasiguriye abanyeshuri bo kuri ETS Kamenge ibijanye n'amamuko y'izo ndwara, uko zandukira n'ibimenyetso vyazo, hamwe rero nuko bozirinda. Userukira ishyirahamwe mu mpuzamakungu ryitaho amagara y'abantu ku isi mu Burundi yamenyesheje ko ari ngombwa ko hagwizwa amahimiriza kubijanye no kwikingira izo ndwara, na cane cyane mu gukaraba iminwe hamwe no kuvuza uwo wese yikezwe ko yanduye mu ntumbero yo gukingira amagara y'abanyeshure. Mu ijambo yashikirije umutambukanyi w'umukuru w'igihugu Angeline Ndayishimiye yamenyesheje ko ari vyiza ko ubwo gwaruka rumenya uko bwo kwirinda izo ndwara, ndetse gwongere gwigisha n'abandi uko bozirinda mu ntumbero yo gutegura kazoza keza kabo n'ak'igihugu. Yabwiye abo banyeshure ko bategezwa kubungabunga amagara yabo kugira bazoshike kumbona kazoza y'iterambere igihugu ciyemeje. Mu gizo ndwara zandukira mu buryo butandukanye ariko zose zigahuriza ku bintu bimwe arivyo ubushurashuzi hamwe n'isuku rike, Angeline Ndayishimiye yasavye abo baregwa ko bozirinda biciye mu gukurikiza amabwirizwa y'abajejwe amagara y'abantu. Ni indwara mushobora kwirinda mukurikije amabwirizwa y'abajejwe amagara y'abantu hamwe n'abajejwe intwaro eka ndetse n'abarezi. Ayo nayo ni nko kwirinda ubushurashuzi, gukaraba n'isabuni kandi mugakaraba amazi meza, kwirinda kuramukanya mukoranako, kudatizanya ibikoresho nkuko babivuze. Yasavye kandi abo banyeshure kwirinda ubusambanyi ku neza y'amagara yabo. Kiretse noneho ko izo ndwara za mpox zandukira mu busambanyi, mushaka kuhandura n'ibindi, umugera wa sida. Abigeme mushobora no kuvyara imbanyi mutifuje. Ivyo byose bikaba ibibazo ku miryango. Ubusambanyi mubanze mushire kure ku neza y'amagara yanyu, kwiteka ryanyu gikuru no kwirinda icaha c'ubusambanyi. Mwumvise ko ntaho bawakoresheje agafuko izijya ngwara zirakwandukira, nta buri kintu gituma wandura. Rero umuti wa mbere ni kwihangana. Mwavyumvise? Kwihangana. Mu gusozera izo nyigisho mutambukanyi w'umukuru w'igihugu Angeline Ndayishimiye akaba yatanze matera zigera ku 336 kuri iryo shure rya ETS Kamenge, yongera rifuriza umwaka mwiza abanyeshuri bo kuri iryo shure mu kubaronsa ibinyobwa vy'imitobe. Umushikiranganji wo gutumatumanako amakuru Gabi Bugaga yahaye umubonano ubujejwe urunani rw'ibinyamakuru mu gushyira inguvu hamwe smooth mu kinofunofu mu byo baganiriye. Rero hakaba harimwo ibikorwa bijanye n'inyigisho zifatiye ku mahoro. Nimukurikire Jerome Ndikuriyo n'umuvugizi mu bushikiranganji bwo gutumatumanako amakuru. Bushikiranganji aje kwakira userukira ishirahamwe rikorera mu bijanye gitwa Smith rijanye mu gukora ibikorwa bijanye no kwigisha amahoro. Iryo shirahamwe rikaba rikorera mu bihugu bine, hariho igihugu cyo muri Kongo, hariho igihugu cyo mu Burundi, hariho mu Buganda no muri Malawi. Bikuru mu byo baganiriye yamushikirije ibikorwa basanzwe bakorera muri ivyo bihugu, na cane cane ibijanye n'inyigisho zifatiye ku mahoro, bashimikira cane cane kugwaruka. Ranamushikiriza ishirahamwe ryo mu Burundi basanzwe barangurana muri ivyo bikorwa, hama baraheza baraganira ivyo bofashanyamo. Mu ncamake baganiriye ivyubaka, hambavu yaho yaciye amushikiriza abo bakorana kugira baganire muri rusangi ukuntu ivyo bagiye baraganira vyoshirwa.
mu ntumbero yo kwisunga imbono kazoza y'igihugu cifashe mu mwaka w'2040 giteye imbere mu mwaka w'2060 ibisagara bitegerezwa gutunganywa hisunzwe iyo mbono kazoza. Ivyo nivyashikirijwe n'ibigira Leonidas komiseri mukuru ajejwe ikigo cy'igihugu kijejwe gutunganya ibisagara uburaro n'inyubako obuha. Komiseri nibigira Leonidas yabishikirije ku munsi wa kabiri mu gihe yari yishikiye muri quartier uw'interekwa muri zone Gihosha komine Ntahangwa ariko haratunganywa amabarabara inyuma yaho abenegihugu bubatse inzu atabikorwa byo kuhatunganya vyahakorewe. Agasaba rero abubaka gusaba impusha imbere yo kubaka. Anje Tedi Mugisha. Nyuma y'ivyigwa vyakozwe n'ikigo cy'igihugu kijejwe gutunganya ibisagara uburaro n'inyubako obuha, ibikorwa nyezina vyo gutunganya amabarabara aho muri quartier uw'interekwa vyaratanguye. Imashini n'abakozi bari ku kivi nkuko yavyiboneye komiseri mukuru w'ikigo obuha mu gihe yari yahishikiye kuraba ivyo bikorwa uko biriko biragenda. Icibonekeje nuko hariho amatuyo ya Regideso basanze mwibarabara hamwe n'imihora itwara amatara. Komiseri nibigira Leonidas akavuga ko ibikorwa bajejwe ari kugira ngo abene gihugu babe ahantu heza kandi bashobore kubarinda ingorane ziterwa n'amazi y'imvura, gutyo bazoshike kwihangiro y'igihugu giteye imbere n'igihugu cifashe. Cyane turiko turisunga imbona kazoza duca dusanga dutegerezwa kugira ibisagara bisukuye kandi bitunganije neza. Mugabo twagenda tukaraba ico citegerezo duhabwa n'imbona kazoza tugasanga hamwe twogenda kuraba gutunganya ibikorwa hamwe n'ibi hashasha gusa twaba dusanga hari abo dusize inyuma y'iterambere. Ni muri yo numbero rero twavuze tuti nta hantu hubatswe atavyigwa byitunganywa bibanje kubaho neza nabo ntitwobibagira kuko nabene gihugu. Niyo mpamvu rero twaciye dutangura kugira iyo ngendo y'ukuraba yuko ahamaze kubakwa gutyo twobanza tugakora ivyigwa kugira ngo turabe ingene hotegerezwa kumera cyane cyane kubijanye n'amabarabara ariko na cyane cyane twisunze igicapo cyo kungene aya mazi y'imvura ava mu mazu n'ayandi yaguye mu misozi ashobora kurengana neza ataco yononye abene gihugu bagatekanirwa amazi akagenda yategerezwa kuja. Komiseri mukuru w'ikigo obuha agatera kamo abarundi ko bokubahiriza amategeko kandi bakubahiriza ibikorwa vyabo. Akamo twotera bene gihugu muri rusange nuko kandi none baramaze no kubigaragaza benshi aho turiko turaca urabona banezerewe bakavuga bati ibikorwa bije hageze no kubandanye rero badushigikiye bakamenya ko ibikorwa turiko turakora ari vyabo. Hirya no hino twaragiye turashinga imambo zerekana aho dutegereza gucisha ibikorwa. Turasaba neza yuko ibikorwa bo bigira ivyabo ntidushinge ngo bashingure ahubwo badufashe kuko barazi neza ibikorwa ingene bikorwa bitegereza gukorwa ku neza y'abene igihugu kandi bikabasigira nakunguko. Aho bishoboka tuzogerageza gukoresha abene igihugu bwabo mu bikorwa kugira ngo badufashe nabo nyene bibunganire no kugira ngo bashobore kwikenura. Rero mwomenya yuko umuntu wese yifuza kubaka abanze kwitura ico kigo obuha kijejwe gutunganya ibisagara uburaro n'inyubako. Ubushikiranganje mu byo bujejwe harimo ubutungane bwemeje igitabo c'ibintu bikigengwa n'imico n'imigenzo mu Burundi. Ni mu nama yabereye hano i Bujumbura yahuje abakorera mu vy'amategeko mu nzego zitandukanye z'igihugu. Ico gitabo rero ngo kizofasha mu gutunganya neza amategeko agezweho imico n'imigenzo vy'igihugu bidasigaye inyuma. Ni nkuru ya Fidelite Bukeye neza. Ibikuru bikuru biri muri ico gitabo c'ibintu bikigengwa n'imico n'imigenzo mu Burundi bishimikiye ku vyerekeye indero y'abana no gushinga urugo, umuryango n'amatungo yawo, ukubaho mu kibano hamwe n'ijambo ry'ikirundi. Aha abahinga bo mu mugwi watowe kugira utange intererano zija muri ico gitabo berekanye ingene imigenzo ya kera yari imeze haba mu ndero y'abana, gushinga urugo, kuvuga ijambo mu rugo n'ibindi. Aho bageneje kera hamwe n'ubu hari byinshi byahindutse, bakabona ko hari imigenzo n'imico y'ikirundi yahebwe kandi yari ifise agaciro kanini mu gihugu. Fulgence Rubera Intwari umuhinga yatanze ikigwa ku vyerekeye indero y'abana no gushinga urugo, yatanze akororero yerekana ko indero y'umwana kuva akiri muto gushika kure
ashinga urugo rwiwe, aho yashimikiye ku migirwa itandukanye yo gushinga urugo aho hambere bitandukanye n'ubu. Uwo muhinga akavuga ko hari ivyo batoheba mu ndero ya kera, abavyeyi ngo bokurikirana abana ingene batunganya umwanya, indero y'umwana ifatwe mu minwe na bose nk'uko vyari biri kera. Indero ibe imwe ku bahungu n'abakobwa mu ntumbero yo kubategurira ibikorwa ivyo ari vyo vyose. Kuvyerekeye umuryango n'amatungo yabo, Rubera Intwari Fulgence yashimikiye ku ntunganyo y'ihererekanwa ry'itongo mu muryango yahindutse ubu. Iyo mpinduka ikaba yatumye mu miryango hinjiramwo abantu batayikomokako, ivyatumye haduka indyane z'amatongo mu miryango n'ibindi. Umushikiranganje mu vyajejwe harimo ubutungane Alfred Ayingejeje yamenyesheje ko ico gitabo kizofasha mu gutunganya neza amategeko agezweho hadasizwe inyuma imico n'imigenzo y'u Burundi. Igikorwa muhamagariwe uno munsi cerekeye kunganira ivyashikirijwe muri ico gitabo n'abahinga kugira ngo nimwamara kucemeza kizofashe mu gutanga intumbero mu gikorwa co gushiraho amategeko meza ajanye n'ibihe tugezemo adasize inyuma imigenzo myiza y'ikirundi itarata igihe cyangwa ikigezweho. Tukizera rero yuko inyunganizi zanyu ziza gufasha kugira ngo iki gikorwa cyakozwe n'aba bahinga gishobore kuba ic'abarundi bose kandi gishobore gufasha kugira ngo ubutungane bube ubutungane kuri bose atanumwe akumiriwe. Abitavye iyo nama nabo nyene batanze intererano zabo, aho bamwe basavye ko byinshi mu mico n'imigenzo y'abarundi ibijanye n'intunganyo ya kera y'itongo ry'umuryango vyo kubahirizwa, itongo rikagumana bene ryo ntirigurishwe kugira ntihagire iyindi miryango yinjira mu miryango idakomokamo. Bahejeje kurabira hamwe ibiri muri ico gitabo baciye bacemeza. Kugurura urubuga Bourse du Burundi, gutsimbataza ibijanye n'amategeko, gukurikirana ishigwa mu ngiro ry'impanuro z'abajejwe ubugenduzi n'ibindi nivyo vyaranguwe n'ikigo kijejwe gucungera isoko ry'imitahe mu myaka ibiri kimaze gikora. Ivyo kaba vyashikirijwe n'umuyobozi mukuru w'ikigo kijejwe gucungera isoko ry'imitahe Arsene Mugenzi kuri uno wa gatatu mu kiganiro n'abamenyesha makuru kwari kurabira hamwe ivyaranguwe mu myaka ibiri kimaze gikora. Inkuru ya Evrine irakoze. Ico kiganiro n'abamenyesha makuru catunganijwe n'ikigo kijejwe gucungera isoko ry'imitahe cari ico kurabira hamwe ivyaranguwe mu myaka ibiri ico kigo kimaze gikora, ivyo bashitseko, intambamyi bahuye n'ivyo bategekanya gukora. Umuyobozi mukuru w'ikigo kijejwe gucungera isoko ry'imitahe Arsene Mugenzi yamenyesheje ko hari ibikorwa bitari bike vyaranguwe muri yo myaka ibiri heze ico kigo gikora. Hariho intambwe rero twishimira, iryo naryo ni ugururwa icese ry'urubuga Bourse du Burundi ruhuza abagwa n'abagurisha imitahe. Iyo ntambwe twayishitseko mu kwezi kwa12 itariki 12 hari umwaka uheze, aho nyene icubahiro umukuru w'igihugu cacu yadutera iteka akugurura icese ibikorwa vy'urwo rubuga. Ico gikorwa caranze intango y'ibikorwa nyezina byo ku isoko ry'imitahe mu Burundi, kandi cerekana ko Burundi bwinjiye mu icese mu gihe gishasha co guterera mu butunzi bw'igihugu. Hariho rero ibikorwa nyezina twagiye turakora biri mu migwi itandukanye. Umugwi wa mbere ni ugutsimbataza ibijanye n'amategeko. Mu myaka ibiri irangiye ikigo yaremese carashizeho umushinga w'amategeko ntabanduka kugira ngo isoko ry'imitahe rikore neza. Aho turavuga amategeko ashika kuri 18 yanditswe yongera ikigo yaremese carashizeho umushinga w'amategeko ntabanduka kugira ngo isoko ry'imitahe rikore neza. Aho turavuga amategeko ashika kuri 18 yanditswe yongera
mezwa. Harashizeho kandi uburyo bwo gukurikira abakorera ku isoko ry'imitahe na cane cane ku bijanye n'ibiciro basaba hamwe n'ivyerekeye gukebura no guhana canke gukebura abarenze amategeko mu gukora ibikorwa twabemereye. Mu bijanye no kugenzura no gukingira abashora imitahe, ARMC yarakomeje amahangiro yayo kugenzura no gucungera isoko bukorerwa ku bahuza bikorwa bisoko, gukurikirana ishirwa mu ngiro ry'impanuro ziba zatanzwe n'abajeje ubugenduzi, kuko iyo tuhagiye kugendura bene abo bahuza bikorwa hariho ibyo tubasaba turakurikirana rero ko byagiye mu ngiro. Naho biruko amenyesha ko intambamye zitabuze nko kubura abahinga b'abarundi bashobora gufasha muri ico gikorwa, kumenyesha ivyo isoko ry'imitahe rigamije gukora kuko abantu byabagora gutahura n'ibindi. Akaba yarangije amenyesha ko bategekanya gukaburira abanyamitahe kuza mu isoko ry'imitahe kurondera ingurane, gushumbusha abahombeye mu isoko ry'imitahe no gukoresha ubuhinga bwa none mu bijanye n'isoko ry'imitahe. Muri gwa rukurikirane rw'amakuru ajanye n'amagara y'abantu twama tubashikiriza uno munsi muganga Macedoine Nijimbere umuhinga mu vyerekeye kuvura indwara z'umutima bakoresheje kukora aratubwira ingene bavura indwara iva kwigabanuka ry'amaraso umutima usanzwe ukoresha bita cardiopathie ischemique. Tumukurikire. Hariho ibipimo bamugirira na cyane cyane igipimo bita ECG, ni kuvuga electrocardiogram, nayo yerekana ukuntu umutima ukubita mu muntu. Hanyuma hariho n'ikindi bita troponine bashobora guca bayidoza muri laboratoire bagaca bamugirira na ecography, nayo irafise ibintu yerekana yuko umutima ufise ikibazo. Hanyuma hariho n'ikindi gipimo ngaha mu Burundi tudashobora gukora arico bita coronarography. Iyo coronarography nayo yerekana ukuntu imitsi igaburira ryanyama y'umutima canke umutsi w'umutima, niko no bivuga, ukuntu imeze, ukuntu isoza amaraso yinjira uwo mutsi. Mwico gihe rero niho duca dufata n'ingingo yuko uwo muntu akwiye gukorwa canke adakwiye gukorwa turavye ico gipimo bita coronarography. Ukuntu bayivura hari imiti tubaha, imiti twita anti-agregant plaquettaire ituma ibintu bita amaplaquette itavura cyane mu maraso. Hariho n'ikindi rero tuca tubaha umuti bita statine, ni ukuvuga umuti ugabanya cholesterol mu mubiri. Hanyuma ikindi nacyo dukora tuca turaba nimba ari umuntu afise diabete, afise hypertension, tukamuvura nazo nye kugira ngo agume ku rugero rw'intuzo bw'isukari mu mubiri rumeze neza canke ibiharuro vya tension bimeze neza. Hanyuma hariho n'ikindi dushobora gukora, hari ikintu bita angioplastie coronaire, ni ukuvuga iyo tumaze gukoresha ya coronarography navuga tukabona imitsi ukuntu imeze yazivye canke itaraziba mugabo iriko imera nk'iyiziba, tukadukora iki, tukadurungika gasonde mw'uwo mutsi tugadushirayo akuma twita stent kagaca gatuma hamwe hari hazivye hiyugurura amaraso gacabona kurengana. Mu gihe rero bidakunda, hari gihe bidakunda rero tukatugurura umutima tukatugira ikintu bita pontage aortocoronaire, ni ukuvuga dufata umutsi dukuye ahandi hantu tukawambika kuri ntuze kuri aorte tukayatujana ugatujana amaraso hirya ya hantu kuri wa mutsi uzivye tukajabuka ahantu hari hazivye tukaza kugira kugaburira amaraso aho hantu uwo mutsi wagira wagaburira. Hanyuma ivyo navyo bivana na indication canke ukuntu twasanze kwija coronarography twasanze bimeze, nivyo biduha ukuntu dushobora kubikora.
Muyavugwa mu yandi makungu igihugu ca Leta Zunze za Amerika kivuga ko kinezerejwe n'uruhombo kiriko kiratera igihugu ca Iran. Donald Trump akavuga ko igisirikare cyo mu mazi nico mu kirere babisambuye co kimwe naho bakorera ibigwanisho. Ni nkuru ya mugenzi wacu Ezekiel Nshimirimana. Umukuru w'igihugu ca Leta Zunze za Amerika Donald Trump yavuze n'akanyamuneza kenshi ati nanezerejwe n'uruhombo rukomeye turiko turateza igihugu ca Iran kuko hafi ya vyose twabisambuye. Na umunyamabanga wa leta ya Leta Zunze za Amerika Marco Rubio akavuga ko ariko arategura kongereza ibitero kuri ico gihugu ca Iran. Ku munsi ugira gatanu w'ibitero vya Amerika na Israel kuri Iran, ibihumbi 200 vy'ibintu ngo vyaratewe bikaba byaranasambuwe nkuko leta ya Washington ibandanye bivuga ngo akaba hakoreshejwe indege amajana 2. Donald Trump yabivuze mu mvugo yoroshe kandi tomoye ati nta gisirikare cyo mu mazi basigaranye cyarasambuwe, nta gisirikare cyo mu kirere basigaranye cyarasambuwe, hafi ya vyose byarasambuwe. Kandi ngo sivyo gusa, Leta Zunze za Amerika zirabura ko ibitero bitazohagarariraho mbere bishobora no kwiyongera. Donald Trump akavuga ati muzotangura kubona ihinduka mu bunini no mu bukomezi bw'ibitero uko ingabo zo mu kirere zibiri zikomeye kurusha izindi ku isi ziriko zirasambura iyo ntwaro y'iterabwoba ya Iran zikayikura ko ubushobozi bwo gutera ubwoba ababanyi bayo no kwinyegeza inyuma y'ubudahangagwa butuma iteza imbere imigambi yayo yo gukora ibigwanisho vya nucleaire. Igisirikare c'Amerika kivuga ko caranduye canke casambuye ubwato bw'intambara bwo mu mazi buhambaye bwa Iran. Umukuru w'ingabo za Leta Zunze za Amerika zo mu karere akavuga ati ingabo za CENTCOM zikoranye na Israel zaratanguye ibitero bikomeye kandi bitigeze bibaho kuri Iran mu masaha 28 ya mbere y'ico gikorwa mu byari vyigwije hafi kabiri, kandi twarakomeje ibitero amasaha 28 kuri 28. Yongeye ati twaragabanije cyane ubwirinzi bwo mu kirere bwa Iran kandi turasambura amajana y'ibigwanisho vya misile balistike, ibikoresho bizirasa hamwe n'indege zitagira abadereva arizo drone. Abajijwe ivyerekeye kazoza ka Iran, Donald Trump yavuze ko yipfuza gukuraho umuntu umwe Ayatollah Khamenei, ariko inyishu yiwe isa n'iyirimo amakenga. Akagira ati abantu benshi twari twiyumviriye ko boshobora kuyobora igihugu barapfuye, twari dufise abandi bantu muri uwo mugwi nabo nyene barapfuye, ubu dufise uwundi umugwi dukurikije amakuru dufise nabo bashobora kuba barapfuye. Igisirikare ca Amerika kikavuga ko mu bitero vyo muri Iran kiriko gikoresha abasirikare 50,000. Kubera rero iyo ntambara isi irashobora kugira ingorane ziturutse kwigena ry'ibitoro biturutse ku mutekano muke urangwa mu nzira y'amazi ya Hormuz. Inzira ubwato butwara ibitoro busanzwe bucamwo ku rugero rugera ku bice 30% ugeranije n'ibitoro bikoreshwa ku isi yose. Adela Haririmana. Haheze imisi ku mbuga ngurukana bumenyi hibonekeza amasanamu yerekana ubwato buriko burasha bwari buri mu nzira y'amazi ya Hormuz inyuma y'igitero ca drone z'abanya Iran. Mwitangazo ryasohowe, abasirikare ba Iran baharanira impinduka bavuze ko aribo bafise ububasha bwose kuri iyo nzira yo mu mazi. Ingaruka akabaruko atabwato na bumwe busubira kuhaca. Iyo nzira yo mu mazi ningira kamaro cyane kuko haca hafi bice 30% by'ibitoro byo mu bwoko bwa petrolo bikoreshwa ku isi yose. Iryo terabwoba ryo guturira ubwato butwara ibitoro ryashikirijwe n'umukuru w'abasirikare baharanira impinduka mu gihugu ca Iran ryateye guhungabana ku masoko y'ubudandaji, ivyatumye ibiciro by'ibitoro bitangura kuduga. Iyo nzira yo mu mazi hamwe yo kugagwa vyotuma kandi haba ingorane zo kwinjiza ibikoresho vya nkenerwa mu bihugu bitandukanye. Mu kwirinda iyo ngorane, Ubufaransa buriko buragerageza kwitunganya. Umukuru w'igihugu c'Ubufaransa Emmanuel Macron yavuze ko Ubufaransa buzotanga iciyumviro cabwo ku bihugu bitandukanye kugira ngo habe ibikorwa byo gukingira urusha n'uruza rw'ubwato muri ako gace k'isi gafise akamaro kanini mu rudandazwa mpuzamakungu. Mu yandi majambo, igihugu c'Ubufaransa gishaka kubuza amadrone n'amamisire gushobora guterwa ku bwato butwara ibitoro. Iyo ngingo yarashigikiwe kandi na Donald Trump, umukuru w'igihugu ca Leta Zunze Ubumwe za Amerika, aho yagize ati nimba bikenewe ingabo zo mu mazi za Leta Zunze Ubumwe za Amerika
zirashobora mu maguru masha gutangura guherekeza ubwato butwaye ibitoro buciye muri iyo nzira yo mu mazi ya Hormuz. Leta zunze ubumwe za Amerika zirizeza ko zizokora ibishoboka vyose kugira ngo zikingire isi ibura ry'ivyankenerwa biturutse ku ibura ry'ibitoro. Ivyo vyose ni kugira ngo birinde ibibazo bikomeye ntihabe nk'ivyabaye mu 1984 mu gihe c'ingwano yari iri hagati y'ibihugu vya Iraq na Iran, aho ubwato burenga 500 bwasambuwe buciye muri iyo nzira nyene yo mu mazi ya Hormuz. Mwakoze kubona mwemeye kubana natwe muri ano makuru y'ikirundi mubandanye mukurikira ibiganiro televiziyo y'igihugu ibashikiriza.